Tuti bakunzi mukurikirana ibiganiro vyacu turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro nkuko mubibona ni muri rwa rukurikirane intahe twahawe n'umupfasoni Stella Ndimubandi turi kumwe na Stella Ndimubandi turakuramukije. Ndabaramukije cyane. Uno munsi rero twagiriwe ibakwe turi kumwe n'uwundi mutumire turi kumwe n'uwundi mupfasoni aranawe aratwidondora. Ndaramukije cyane nitwa Nzoyihaya Micheline. Muravyumvise rero turi kumwe na Stella Ndimubandi hanyuma uno munsi tukaba turi kumwe kandi na Micheline Nzoyihaya. Stella Ndimubandi ariko rero murazi yuko hari abatwumviriza kandi bakurikirana ibiganiro vyacu baramaze gukurikirana intahe ya mbere eka mbere ni ya kabiri. Uno munsi twinjiye mu ntahe igira gatatu mbere novuga nti ni gice ca gatatu ca ya ntahe nyene yanyu mwadushikiriza. Mbega uno munsi by'ukuri abadukurikira twovuga yuko agakemanyi mu bafitiye nakare ikaze ni Rwanda. Ego murakoze ndongeye kubaramutsa kandi. Ego. Hama kuno munsi Imana yatwemereye ubugira kandi kongera kubandanya intahe nkuko mubivuze ni gice ca gatatu. Hama iki gice nashimye ko no bashikiriza umupfasoni hano Micheline ndababwira ko mu gice cya mbere nari nabamenyesheje ko hari uwo twahuye antera intege ambwira ko cya gikorwa cy'agateka k'abana turiko turahamagarirwa gukora mu gihugu cacu ndetse no ku mahanga. Arambwira ko wewe Imana ifise uko yimubwiye amaze n'igihe arindiriye uza kumufasha gukora iki gikorwa. Rero narabemereye yuko iki gikorwa tuko turakora nzogenda ndabashikiriza uko biriko birakurikirana nk'uko Imana ibinsaba. Muri make rero Nzoyihaya Micheline namuzanye kugira ngo mushobore kumva intahe yiwe by'ukuri uko Imana iri kiringingira abarundi ndetse n'amahanga gukurikirana agateka k'abana muri rusangi. Uno munsi rero yahashitse ndabishimiye Imana nawe ndamushimira ko yashoboye kuba hano hantu akaba yemeye no kuza gushitsa icyo Imana yamubwiye atanga intahe kuvyerekeye agateka k'abana kugira ngo tugume dushimangira cya kindi nyene ngoma mvuga ngo eka nyabona sinceceka shishikara kubivuga yuko tubwirizwa guhagurukira agateka k'umwana muri rusange. Rero ndabahaye ikaze. Urakoze cyane muravyumvise nkuko Stella Ndimubandi aje kubivuga ati uno munsi nazanye uwundi nkeka basa nuko bafadikanije. Micheline Nzoyihaya nkuko aje kubivuga Stella Ndimubandi mbe namwe muri ico gikorwa cyo guharanira agateka k'abana vyifashe gute namwe. Murakoze cyane ndabaramukije ubugira kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twagiriye ubuntu Imana yararavye mu isi iradushima kugira ngo dukomeze guharanira agateka k'abana kandi bitoroshe twacishijwe kure. Naraciye mu bihe byo kugwara ndinjira mu kintu bita urupfu ndababara cyane umubiri urababazwa niho najanwa mu ijuru 2017 mu kwezi kwa 12 nshikira ku mamarayika afise abana benshi cyane ajejwe agateka k'abana mu ijuru. Hama kuko nari mbabaye ndamusaba nti reka ndeke gusubira mu isi. Arambwira ati utegerezwa gusubirayo ati kandi witegereza aba bana. Ndamubwira nti ndababona ariko numva mbabaye gusubira kuba mu isi ndarushe cyane. Niho yaca nkorera ifoto arambwira ati raba ubuzima bwose waciyemo nitegereje nsanga naciye mu mibabaro myinshi ariko arambwira ati naho biri uko utegerezwa gusubirayo. Hama aranjana ahantu hari abana benshi cyane. Abo bana benshi kugira ngo anjaneyo nanje ico gihe nabyara abana bapfa guheka cyari kigoye. Acampa ugwete yasinye aramenyesha kuzimu ngo uyu mumama haragetse kwa heka ngo nimurekure urubyaro rwiwe. Kuzimu iravyumva irarekura. Hama ndamubwira nti ariko naho uvuze uko sindavyemera ko bigishoboka. Aca arambwira ngo birashoboka ngo n'ubuzima burahindutse subira mu isi. Anjanye mwabo bana benshi ndamubaza nti none aba bana ko mbona baryamya ari benshi cyane ni kubera iki. Arambwira ati aba bana baryamya atariko naho ubona ndi umutegetsi ari jenjejwe agateka kabo simfise ubushobozi bwo kubashiramo impwemu. Baryamya igihe umumama ageze kwibungenga ati turekura umwana umwe akaja mu nda y'umumama hama akavuka mu isi.
ati bajya nabo batakenera kubyara, ati nabone icyo ni igihano gikomeye kuko bageze kuva mu mubiri bajya abana babasanga hajya baca bababwira ati twereka aho tujya kuko ntitwakoreye Imana, ntimwatubyaye ngo tube mu isi. Twagumanye umwanya munini kuva isaa sita twavanye saa 9 bugiye guca, arambwira ati subira mu isi uzuharanira agateka k'abana, ati kandi uzubarere neza ntuze wigere ubajya umutima, ati uzubakunde nk'uko ukunda gwawe tugira tuguhe. Niho rero hagera ko ngaruka ha mu isi, icyo gihe hari 2016, nari mfise agahinda gakomeye, sinaronka umwana, niyo namurose yacapfa, nari maze kubura abana 4. Akomeza arankurikirana, uko naryama niko yanzanira urwete, arambwira ati byarahindutse kubw'umubabaro nari mfise, umubiri wose zari inyama, nari nuzuye ibiguma gusa, sinashobora kubyemera. Ariko rero niho hagera kandi acarambwira ati usubire mu isi uzura nasenga cyane, wakira abantu n'abafise ibibazo byo kutaronka abana ubafashe, birashoboka. Icyo gihe nyene umudayimoni arambwira ati naho bagusubije ngaha mu isi, ati kubohora abana wewe ni igikorwa cy'iwawe, birashoboka, ati mugabo abakuze bizogorana, ati turagerageza. Rero ndakomeza ndabaho, nkomeza gusenga nk'uko nari nabitegetswe. Niho rero kugira ngo tubonane n'uyu mukozi w'Imana dufatanije iki gikorwa, yaherekeje uwundi mu mama yaraje, umugenzi wiwe yaraje kugira ngo ndamusengere, tuca turabona nuko rero dutangura iby'agateka k'abana. Ubu turashima Imana, turafise ikigo kirimo abana 12 kandi turabinezerewe cyane. Ni igikorwa dukora tunezererewe kuko twagitegetswe n'ijuru, kandi none akebura abantu badashaka kubyara abana, ababagumiza mu nda bamenye ko ari igihano gikomeye, kuko Imana yamaze gushavura cyane. N'ababafata nabi, hariho ababyeyi benshi usanga rose umwana amufata uko bisanzwe, ni icyaha gikomeye. Umwana utegerezwa kumufata neza, kuko kuva mu mubiri narabonye neza ko ntuzorengana umumarayika ajejwe agateka k'abana utabimusiguriye neza. Utsinzwe ngaho ntushobora kubona ubwami. Rero iki ni igikorwa gikomeye cyane dutegerezwa gukora tugikunze, kuko mu ijuru hariyo umumarayika ajejwe agateka k'abana. Nsubiye inyuma gato, uwo mumarayika agira 3 mu ijuru, ni ukuvuga hari Imana, hari na Kristo, hari nawe. Kristo rero niwe ategerezwa kumenyesha ko hari abana bategerezwa kuvuka, niwe afise uruhusha rwo gushiramo impwemu. Ubu nawe afise uruhusha rwo guteranya ibice by'umwana ku mubiri, hama gaca amenyesha Kristo ko abana bategerezwa kuvuka. Niko bimeze rero, niko biri. Hama nanje ndashima Imana kandi kuko icyo yambwiye, icyo uwo mumarayika twavuganye yaragishikije. Nari ndushe cyane, sinari ninzigiye guheka, nari narikuyemo icizigiro cyo gukunda abana kuko ntibyashoboka. Ego, ariko rero dusubiye inyuma gato naho mwotubwira muri make, turumva iyo mimerere mwarimwo ntiyari yoroshe uko biri kose. Mwavuze muti nari mbabaye, nari ndushe. Mbega mwoba mwaragwaye muraja mu bitaro, canke ivyo mutubariye ni mu mpwemu? Ivyo biringo mwabigiyemwo mu mpwemu, mu buryo bw'umubiri hari imibabaro mwarimwo, canke uba waragiye mu bitaro biragaragara? Sinzi ko vyari bimeze. Ego cyane, murakoze cyane. Naragiye mu bitaro, ahubwo uretse no kuja mu bitaro, umudogiteri ampimye harabambwiye ati wewe nta nuzi impamvu uyu munsi ukiriho, ati n'uwo munsi ntiwokwira ukiriho. Klinike aho barampimye bacavuga ati niwitahire. Nasanga amagufa y'umugongo yaramenaguritse nk'uwagonzwe n'imodoka, bakantora amadiyabete, amakansera, ariko hose Imana ikambwira ati nzogukiza. Intumbero yari iyo kujanwa kugira ngo menyeshe ibijanye n'agateka k'abana, kuko Imana ifise inzira nyinshi, ishaka kukwereka ikintu iba nkiyikwishe. Umuntu muzima agikomeye cyane ntashobora kubona Imana. Egome, aho niho nagira ndababaze ko abasoma Bibiliya bavuga yuko ata muntu ashobora kuja mu ijuru
ari mu merere y'uburyo bw'amaraso n'inyama mwebwe vyagenze gute sinzi uko sinzi twebwe uko byagenze ni ukuvuga twaragwaye cyane twaragwaye nta ndwara n'imwe batadutora ariko harimo ubugombe bw'Imana kugira ngo ushike mu ijuru ubanza gupfa nabajya bajanwa bakagaruka nk'uko twajanwe natwe hari aho uca nyene ukava mu mubiri bikaboneka utavuye mu mubiri ntushobora kuja mu ijuru Imana iragucisha mu ndwara zikomeye ikagucisha mu bintu bikomeye bimeze nk'urupfu ugapfa ukava mu mubiri aho niho ushobora kuja kubona amabanga y'ijuru ucambaye umubiri cyane ukifise inkomezi utagwaye ntibishoboka igihe rero mwari muri aho hantu hatoroshe novuga uwo mwashobe kuvugana n'uwo mumarayika gusa arabi by'agateka k'abana aho niho nico gice dufise uyu munsi hariho n'izindi ntahe zikurikira tuzobigaruka ko mu nyuma yego ariko uyu munsi dufise ico gice ndiko ndabwira ngo umuntu wese afyina ku mwana ico kizokubuza ijuru uretse n'ibyo niyo uvuye mu mubiri ubazwa ibintu bitatu urabaza uko wakoreye Imana ukabaza uko wubatse urugo nuko wafashe urubyaro rwawe ico nico ijuru ryihutira kubaza umuntu ivyo ubirenganye uragenda handi bakaraba amanota mu mibano n'abandi uko ariko ivyo nivyo bikomeye igihe cyose uvuye mu mubiri uhonyaye muri rujya ruzi nico kintu ca mbere ubatswe tugarutse rero turumva yuko waravuye mu mubiri ariko urasubizwa ubuzima nimba natahuye neza igikorwa wahawe nico kubahiriza agateka k'abana none umaze kugarukanwa mu mubiri vyagenze gute ibikorwa waciye mugenda mubikurikiranya gute maze kugaruka mu mubiri kubijanye n'agateka k'abana yego kubijanye n'agateka k'abana naherutse nyene uwo mumarayika abintegeka aca ntegeka no gusenga ni ukuvuga amaze kuntegeka gusenga kuko Imana ifise inzira nyinshi inzira yari iyo nyene nakomeje kwakira abantu nk'uko nabitegetswe hama niho twabonana n'uyu muvukanyi Sitera aje kundaba yari aherekeje uwundi mu mama ashaka ko ndamufasha turayaga mugabo maze gusenga Imana iranyereka uyu ko ari umuntu adasanzwe nawe afise ico gikorwa ni ukuvuga amayerekwa yacu abarahuye bica biruzura nuko rero reka tugaruke kwa Stella gatoyi imbere yuko duhava tugaruka kwa mupfasoni Micheline Stella mumaze guhura rero wewe ufise iyerekwa ry'iwawe Micheline afise iyerekwa ryiwe kugira muze gukorera hamwe vyagenze gute woduha gatoyi ko vyagenze bon kugira ngo nshobore gukorana na Micheline ubwa mbere je tugihura nari novuga ko nari muto kumwe nkunze kubivuga nari muto cyane nakuze nzi ko nsenga ariko ngiye guhura nawe tukaganira nasanze nari muto cyane mu gakiza kuko uko duhuye yaranshingira intare rero tumaze guhura je sinabyitwarika cyane sinanamubonye ko ari umuntu twokorana kuko nabona umenga ati uyu mumama mbona yiyoroheje abatekanye nanje nari umudamu vraiment nababwiye ko nari umudamu nkunda kwinezereza nkunda kuba ndi kumwe n'abandi bon ugasanga kenshi ndi mu bintu nyene bitandukanye by'amaklub batandukanye rero sinabona ko nohava nkorana na Madame Micheline hama rero maze gutangura kubwiga iby'agateka k'abana uko duhuye we yarambwira ngo uri umuntu adasanzwe akambwira ngo uri umukozi w'Imana ngo nyabuneka urazurambara neza agashaka kumbwira ko noza ndambara nkikwiza nkamubwira ati je ndikwiza jewe namye nsenga nambara ukunyene ariko buri gihe ko mbonye akambwira ngo estanguraza urambara neza ngo bibaye ngombwa ngo hakene no kwambara n'igitambaro zozura cyambara ngo uri kuranasenga ngo witwikire bo nkumva umenga aranjena numva umengo ibyo ari karanjanamwo ntibishoboka hama mu nyuma maze kubwirwa iby'agateka k'abana maze kwandika projet igihe nanditse projet narahawe abantu nabwiye mu gice cya mbere nabwiye ko nahawe komite iyi komite de gestion
aba bajejwe gukora iki kintu kuko nabwiye ko cinjira cyane mu bintu kirinjira cyane muri ibintu bya novuga mu by'amategeko kirinjira cyane agateka k'abantu kundi ko ndagatwara ndashaka kwinjira cyane mu mategeko mbega twobikora gute kuko kenshi naho zembaza mbe nta droit de l'enfant ihari naragerageje gukura mbaza kuko nabona umwana ahohoterwa bikomeye mu gihugu cacu nkabona abana mu mabarabara umuntu arakubita umwana uko ashatse nkabona umuntu aratraumatiza umwana umengo ntacyo bimutwaye ico gihe rero narahawe abazoshingwa ibikorwa mpabwa abazoshingwa ibikorwa urutonde rw'abazoba bari muri comité de gestion maze guhabwa urwo rutonde narabwiye ko natanguye mpabwa urutonde rw'umumama agira écoute yumviriza abana mu nyuma ndahabwa kandi uwundi mumama ajejwe iby'ubutunzi bwa Ndimubandi Foundation mu nyuma ndongera ndahabwa n'abajejwe gukurikirana abana mu kigo mu nyuma niho nabona Micheline Nzoyiha Micheline uko namubonye uko nagiye kumubona je nari nsanzwe ndamuzi nk'umumama senga nubaha nta birebeye nayo bwamubwigwe ko igihe kimwe ndiko ndasenga Imana yarambwiye ngo mbega ko umengo Nzoyiha Micheline uramukekeranya irambwira ngo numukozi wanje guca kubwiye uzogikore ibimbwira kera ariko sinabiha agaciro mu nyuma ndavuga none ujya mu mama namubwiwe gute nidusengera muri eglise imwe nituzinanye ni mukozi w'Imana noke Imana iramushingiye intahe ndabishiraho ariko mu nyuma ndiko ndandika iyi projet nza guhabwa Micheline rero nari meje guhabwa abo bandi wewe nza kumubona mpagaza ahantu ndiko ndavuga mvugira abana mu gihugu ndiko ndavuga nza kumubona ari impande yanje ni wakurikiraho ndi turi mu nama ya comité de gestion ndababona bose uko nari nabahawe nza kubona Micheline we yicaye haruhande yanje gutya ari kumwe n'undi umudamu twagize umucoordinatrice ni babiri yari yicaranye n'uwo mudamu uwo mudamu yari ku ruhande rw'iyo Micheline nawe bari kumwe mbona baricaranye muga nkabona ujya mu coordinatrice twagize nkabona ari karandika cyane yitayeho kwandika ibyo ndiko ndavuga nza kubona Micheline yicaye abyumviriza abandi bari mu nama nkabona arumvirije nanje nkavuga natuka gose mvuga mbabaye mvuga ati ndabinginze duharanira agateka k'umwana nsa n'uri karasemerera nawe nkabona azunze umutwe avyemeza mbona twese duhejeje inama mbona abagije uwo mukoordinatrice wacu aramubaza ngo Aline mbega ibyo wanditse bimeze gute nishikirize nkaho umengo n'umushefu Imana irambwira ngo Stella wamubonye Micheline niwe ndampaye ico gikorwa aze kuba umushefu w'iki gikorwa aze gukurikirana muri rusangi igikorwa uri kurakora ndavuga Micheline niwe umpaye ngo ico uzoshaka cyose gutuma canke kuvuga canke kuorganiza ibintu ngo ndamushize impande yawe azosengera igikorwa agikurikirane mu majambo make niwe ari niwankurikira niwankurikira muri aka gateka k'abana uko nabipanze muri projet yanje n'umukonseil wanje mukuru niwe ari mu rwego rwa conseil ego niho namubonye Imana imumpaye ndavuga ati okay ndabibonye mu nyuma nsa ndabimubariye mbona avyakiriye nkaho umengo ndamugize ikintu kinini muri iyo projet yanje asa nuvuga ngo nongo jewe uko nabibwiwe nahawe agateka k'abana nahawe gukurikirana abana mu bigo akaguma ambwira ngo yahawe gukurikirana abana mu bigo nkaho umengo yoja mu bigo akabakurikirana bisanzwe nyene biraho byo hasi mu nyuma njyamye numva yamwe miraje ndakarigwa ngo Esther uri gukora iki nyereka ibyo kurakora chanda presente ndiko ndakora ndavuga ati jewe ndiko ndakora gutya comité de gestion ngiyi Micheline ngaho namushize ndamwereka nyene nereka uwo muntu yakarambaza mbona umengo ni ishusho y'umuntu ambwiye ati nyereka ibyo kurakora ndabimushikiriza ariko acarambwira ngo none ko umengo Micheline sinzi bimeze gute ko umengo biri muri entre parenthèses ndavuga aguma saba kuja mu bigo
Imana irambwira ngo umva mwana wanje, ndakwishimiye ngo ndanezererewe yuko utamwemereye gukora ivyo bindi we ariko arabona gukora, ukaba wamushyize mu kibanza je nakweretse, ngo wumve ngo ndakwishimiye, ngo kandi hari ico ngira nkore ku bw'ico gikorwa. Canza gukonvenka Micheline, ndamwumvisha yuko yumve ko arongoye igikorwa, yumve ko ari mu barongozi b'igikorwa koko. Ndamwumvishe naye ya parti namushiramwe kuko urazi ko tubidepoza, ndamwumvisha yuko hariho urwego namushizemo. Nuko nabigenje muri make kandi ndashimira Imana. Ndumva ko ibikorwa byose byagiye bigaragara mu mayerekwa ni byiza. Reka tugaruke rero gatoyi kwa mufasoni Micheline Nzoyihaya. Micheline, mwavuze muko mwagiye mwereka ubwa mbere ntibyari byoroshe, abana mwagiye mubura abana sivyo, none mwega niko byagiye. Hanyuma none twovuga yuko byabandanje gutyo canke hari ikintu cyahindutse? Murakoze cyane. Imana ivuze ijambo n'ijambo, Imana ivuze ijambo byose birahinduka. Byarahindutse cyane. Uyu munsi ndabishimira Imana cyane. Uwo mumarayika twahuye yankuyemo imibabaro yose, kandi abantu bose barabimenya. Byarahindutse. Ubu ndahetse. Mu bana nashoboye kubura, naje si nkuru, naje kubibereka kugira ngo mubibone. Ndafise aya mafoto abiri mubona. Uyu yarenganye 2015, uyu nawe 2015, uyu 2016. Kuri uyu rero niho najanwe cyane. Uyu nari mu mabwirwa, ariko uyu narajanwe ndashika mu ijuru. Niyo navuriwe kuko byari bikomeye cyane. Abarozi Imana ibugururiye bari baranshizemo ubumara bukomeye, bwatuma ko atamwana nobyara ngo abayo. Nico cyatumye nshashika kuri uwo mumarayika jejwe agateka k'abana, ansubiza nanje urubyaro. None abo onye barengana nkuko bivuze bapfa banganiki mu byukuri? Ubu yafuye afise amezi 2 abura mwindwi. Uyu nawe yafuye akivuka uyo munsi nyene. Bose bari bane, ariko amafoto yasigaye naye. Kandi abakubera Imana ntabwo nigeze ndabafotoza. Imana yambwiye ngo nzogusigira amafoto y'aba bana babiri, ngo ubone ko hari ico nakoze ku buzima bwawe, ngo uzibike neza ntuze wigere ubyibagira. Rero niyo ngiye kwibagira nzingururaho nasize izi foto, bikantera gushima Imana cyane kuko yankoreye ibikomeye, impa kuba mu isi y'abakiriho kandi isubiza urubyaro. Rero ndafise inyuma yaba ndafise babiri, ndafise abana babiri, kandi ndabishimira Imana cyane yarakoze. Nkuko uwo mumarayika twahuye iryo joro yambwiye anyereka ibyo by'agateka k'abana, naje ntiyanyibagiye, yansubije nanje agateka k'urubyaro rwanje. Ubu ndabafise. Nawe uvuga uti narabohorewe. Imana yarangiriye neza cyane. Ubu muri byose hose ufise abana bangahe abe wawe wibarutse? Ubu mfise 4, nabuze 4. Ufise 4 kandi wari wabuze 4? Yego, ndabona mbere umenga. Yego, abana ngaba nibo nyene uwo mumarayika yanyemereye. Naba ntabwo byabaye, ntiyayaza amasigara cicara. Byaragiye mu ngiro. Ico gihe naciye ndonkuyu, mu nyuma ndonka n'uyu. Hariho n'abandi babiri. Abo batoyi baba bakuru. Bakuru. Biragaragara yuko ari impunzi nziza neza kandi. Murumva rero uko igikorwa kimeze uno munsi, igikorwa cyo kubahiriza agateka k'abana. Rero tugenda nkeka duhava tuja gusoza, twagira tumenye uno munsi umupfasoni Estera yamaze kutwara ukuntu mwaciye muhura n'amayerekwa yiwe yagize kugira bigaragare yuko mutegerezwa n'ubundi gukorana. None mwebwe muraza kutubwira igikorwa aho kigeze, eka mbere turaza mu gusozera turaza no kugaruka kwa Estera Ndemubandi nawe atubarire.
none ico gikorwa mwahawe urumva ubuhoho muri hamwe muri ko mukora igikorwa kimwe kigeze he mu biriko bigenda gute? ubu bimeze neza cyane Imana yarabikoze kuko ivuze ijambo byose birashoboka. Ubu turafise ikigo kirimo abana 12 kandi nyuma y'ico kigo hari n'ikindi kizoboneka vuba dushiremo abandi bana gushika umugambi uhoraho yadutumye tukiri mu mubiri tuzoguma tuwukora. Yego urakoze cyane Stella ndi mu bandi ikibazo ni cyakindi yego muri ko mukora umugambi umwe uno musi twavuga ko igikorwa mwashinzwe kigeze he? Igikorwa twashinze ubu kigeze ku ntambuko nziza cyane. Ubwa mbere intahe ya mbere byasa nibigoye gose kuko byarananiza ariko ubu ndashima Imana gose kuko ugiye kuraba uko byatanguye twatanguye ndakunze gusubiramwo itariki twatanguriye ko ni itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, itariki speciale kuri jewe, itariki novuga ngo ni intsinzi Imana yampaye kandi itariki nagiye gusanga ihuye n'itariki y'intsinzi ya Esteri muri Bibiliya, nkasanga kandi ni n'itariki navyariye ko umwana wanje w'imfura. Bon urumva rero ni itariki idasanzwe Imana yanyigaragaje ko bidasanzwe, bon novuga ngo biteye n'ubwoba. Rero ndabishimira Imana kuva iyo tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024 novuga ngo bimeze neza cyane kandi n'igikorwa kigeze heza, ariko ikigo ca mbere nko nababwiye caruzuye, nimirije kugura ikigo kigira kabiri kandi sintezura kubandanya kubera ko abana bahohotewe bariho kandi ni benshi, kandi sinifuza kubatwara ngo ndabagumye, ariko nifuza ahubwo kurondera n'abavyeyi babibaruka, mbega menye ati abavyeyi bibaruka aba bana kubera iki batariko barakurikirana abana babo nkuko bitegerezwa. Turashaka no kubishira mu mategeko kugira ngo abikora n'impaka avyara ata abana, tuzobikora tubishire no mu mategeko, tumenye neza yuko iki kintu tugikoze nkuko Imana koko yagitegetse, kandi ndizeye yuko turi kumwe n'Imana kizoshoboka. Ego akabazo kanyuma karakukumenya mbega mu byo muri ko murakora no guhimiriza abana birimwo muri ko muranahimiriza cyane, murabona yuko abo muri ko murabarira abavyeyi b'abarundi kaze byukuri ikintu cyanyu baragitahura, murabona ko cinjira? Ego cyane ndabishimira Imana kuko yaranyeretse n'ikimenyetso c'ivyo navuze, ikambwira ngo shishikara uje ku maradiyo ku mateleviziyo uhimirize, ngo nanje ndiko ndakora, ngo ndagushizeho kugira ngo uvuge, uzuragenda wicare jewe ndavuga muri wewe, ngo wasame uvuge jewe ngerageze ntange message. Bon nabonye ko bifise ico bimaze cyane, kandi byarantangaje cyane kubona hariho n'umwana nari namaze kwandika mwana mutora, uwo mwana yarafiswe n'umujene, hama maze guhimiriza gutyo nyina araza ariyerekana aravuga ngo je ndi mama w'uyo mwana, reka ndamutore ngerageze nimba aragatahe mwondugiriza ngerageze ndamurere. Nukuri nabonye ko bifise ico biriko birakora kinini. Murakoze cyane, muravyumvise turiko dusozera kino kiganiro cyacu cuno munsi. Nkuko mwavyumvise yari ntahe igira igice cya gatatu c'intahe iri kwitangwa na n'umupfasoni Stella ndi mu bandi mu byo guharanira agateka k'umwana. Mugabo imbere yuko duhava dusozera Micheline Nzoyihaya, hari akajambo kanyuma mwumva mwoshikiriza abariko baradukurikira? Yego murakoze cyane, kandi jewe ijambo noshikiriza abadukurikira nuko umuvyeyi wese yahamagariwe kurera umwana wiwe nk'ingabire ya mbere uhora hatanga, umugisha wa mbere niko ijambo ritubwira, bakarera mu rukundo. Abantu benshi barakunda kuvuga ngo nta buzima, no kuvuga aho umaze kwatura n'iryo jambo uba wazibiye abana, ukazibira n'umugisha Imana yoguhaye, kuko mu ijuru nasanze njanwe ahari urubyaro rw'iwanje, naraharuriwe abana nzobyara. Umumarayika ambwiye ati naho ari abana ngaba aho baryamye,
jewe rero icyo norangiza mvuga ni uko twokwisunga ijambo uhoraho yavuze tukamenya ngo ko Imana yavuze ko ari umugisha wa mbere itanga tubungabunge mbese tubishyiremo n'ubwenge dusenge n'Imana cyane dusabe umugisha tuvure isi gusenga bitabara amagorwa yose abaho kandi gusenga bikiza imibabaro gusenga ijuru riruruka rigatabara abantu bakareka kuraba ubuzima mugabo we karaba icyo Imana yavuze tugasaba ubwenge Imana kugira ngo idushoboze gutahura kurera abana Imana yaduhaye ikindi naco hari ibintu nkunze kubona mu isi ugasanga abapapa kenshi ntibashaka abana babanse n'abamama bakabanga niho hava guhohoterwa k'umwana umwana acabaho yihebuye akaraba uruhande ahereramo akarubura ndiko ndabwira abamama nkanje ngo umupapa agabye iyaranje usenga Imana urera umwana Imana yaguhaye byose birashoboka no gusenga n'uyo mupapa arashobora guhinduka kandi umugisha ukabaho kuko utateye akagere ijambo Imana yavuze umwana n'ijambo aba bana batakivuka bakugananwa bose twese tugapfa urumva ko imigambi y'Imana ntiyobandanya nta bakozi b'Imana bobaho nta bategetsi bobaho ikibaho rero ni ukugira ngo tubyara abana kandi tugire ubwenge norangiza nsaba ngo Sitera dusomera ijambo riri hajya mu Migani 4:4 kugira ngo dusabe Imana ubwenge idushoboze kurera abo bana murakoze cyane Imigani 4:4 haravuga ngo kandi data yaranyigishije arambarira ati umutima wawe ugumye ijambo ryanje ati umutima wawe ugumye amajambo yanje witondere amabwirizwa yanje ubone kubaho murakoze cyane nibaza yuko muvyumvise ati mwitondere ijambo niko yani nibaza ko ariko yaranaheje no kuvuga yatwari ibitari bike ariko na Stella imbere yuko duca turangiza harakajambo ka nyuma mwoberera abatumviriza yego abatwumviriza nshishikara kubahimiriza kimwe nyene navuze ko ntazoruha sanzwe ntakunda kuruha kungomve ku bintu sanzwe nkunda gukombata ikintu nkagikora mpaka giheze rero nshishikara ndabivuga nkuko buri gihe muzokumva ndabihimiriza mvuga ngo nyabuneka nimureke guhohotera abana umuntu wese ariko arahohotera abana yiyubare kuko sije ndiko ndabivuga sinje kugwana nawe ariko amenye ngo Imana yarambiwe guhohotera abana yarambiwe ico kintu cyo gutabana mu mabarabara ntidushobora kubyarira amabarabara ntibikunda n'abariko barabikora bumve ngo tubikuye no mu ijambo ry'Imana tubishira no mu mategeko tubikurikirana umuntu wese haranira agateka k'umwana aherereye murakoze cyane reka dushimire mwese mwari mwatwitavye Stella ndi mu bandi turabakengurukiye cyane kuri kino kiganiro no kuri ntara nanye ndabashimiye cyane umupfasoni Micheline Nzoyihaya namwe ndabakengurukire nizera ko zosubira kuganira n'ubugira kandi yego ndafise intahe nyinshi kandi murakoze cyane reka dushimire na mwebwe mwese mwariko muradukurikira nkuko mwavyumvise ino rero yari igice cya gatatu c'intahe ya Stella ndi mu bandi mu gikorwa arimo kidasanzwe cyo guharanira agateka k'abana aho imisi yose akamari kakandi nibaza ko mukumva aragabisha uwo wese ariko arahohotera agateka k'umwana yuko ejo na hirya y'ejo azohagarara n'uwiteka ariwe azobimubaza nkizera yuko ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona muramaze kuvyumva murakoze